ni uyu mugwi wa Manchester United ntumenyeye na Wolverhampton mu kibaye cyanyuma uraje kwera urayibuje gutsinda ariko baraza bari kubutagashi hari ba Mason Mount hariya ba Bruno Fernandes bitsindo bibiri na paze zive zibiri ndetse n'abandi no kubaza batsinda ibitsindo bine kuri kimwe kubwa urukino rubonye gute ku ruhande rwa Manchester United na Wolverhampton. Nibaza yuko Manchester United iri mu bihe bitoroshe no kuvuga uravye abakinyi kuri umwe wese ifite abakinyi beza vraiment ibise abakinyi beza uravye unujya mu Kunya Matheus Kunya Bryan Mbeumo ifise abakinyi bose ba Bruno Fernandes n'abakinyi beza cyane uravye no muri equipe ya Portugal n'abakinyi bafasha umugwi w'inserakira gihugu n'abakinyi beza ushobora kubona yuko bashobora gutanga umusaruro kandi hani yama bahita gutiya imipira y'imiterekano asina n'imipira myiza nyinshi kandi atanga n'amapasi meza. Rero ugerageje kuramuka inyuma umwe wese urabona yuko ari equipe imeze neza kandi yifashe ishobora kugura umukinyi wese umwanya wishatse si ya equipe wavuga ngo nkakumenya bakunda kuvuga Barcelona ngo ikunda gusaba umukopo oya yo suko ni equipe imeze neza ifite ubutunzi bumehagaze neza ifite n'abakinyi beza ariko ukayoberwa igituma iguma itsinda umwanya wose. Rero urukino gweje nagerageje kururaba wari urukino rwatanguye umengo Manchester irakanye yaratsinze mugabo binanira kuzibira kugira ngo ushore kugumana cya gitsino nyene iri imbere mugabo mu nyuma irasubira haguruka turabona equipe ya Man U yaratanga ama equipe ama passe ama transversal vraiment meza cyane gose ejo nasuye kubona equipe ya Man U ikina nkuko yahora kera igumye kuri uyu murindi ishobora gushika kure kabisa mugabo rero muri Premier League ni ihiganwa rigoye rimenyerwa kabisa itamenyerwa urakina no muzi ugatsinda hiyaje bakakwicara bakakwiga bagasora gukubita vya bine nyene watsinze wa mukeba. Edgar kubwawe urukino n'urukino rwatanguye nyene rutangaza benshi kuri cyo kimwe kindi ariko bagaruka mu cya kabiri bashiramo ibyo bitsindo bitatu ubona yuko Bryan Mbeumo ameze neza Bruno Fernandes Mason Mount nabone yagarutse cyane gose kubwawe turashobora kwizera ko Manchester United yacifata kibanza cya gatandatu tushobora kubona Manchester United igaruka kuri gwagwego basi go guharanira Big 4. Jessica ndayibona kuko ni Manchester United yarigeye kwina n'umugwayi niko no bivuga kuko mwaka kanya umugwa wa Wolves uhagaze mu kanca nyuma y'inkino ziga ku 15 babanze gukina kuko ufise amanota abiri muri Premier League mwaka kanya. Ni Manchester United rero ahubwo novuga ati yaje kwa keswa n'igitsinda novuga ati je mu buryo ntatahuramo kuko ino Man U ino mugupito wa Wolves bari bahuye nawo wari umaze ukwezi kwa 11 kose atagitsindo na kimwe batsinze nta gitsindo na kimwe bigeze batsinda equipe adversaire bahuye urumva ko yari equipe igwaye kuko baheruka gutsinda igenekerezo ya 24 kwezi kwa 10 niyo umugwi wa Wolves baheruka gutsinda igitsindo mu izamu ry'umukeba ukumva ko rero ikiri naco gitsindo ca mbere basinze mu kwezi kwa 12 ni equipe iri mu nzira zibakorokesha mu cyo kabiri ino mu mwaka uzatagihindutse tuzoyibona muri championship kana kari Wolves yari umugwayi ariko ni na Manchester United yagize performance nziza nimba ukuye na equipe navuga ati iyumba ukayitsinda mu ibitsindo bine aho ari ikintu kimeze neza cyane ni no mumenyereza Amorim nahoze mbona avuga ati nishimiye igice cya kabiri abahungu ba Manchester United bagize kuko bagize deuxième mi-temps nziza nimbuno Fernandes nkuko dukunze kubibona ko niwe mugabo ahetse umugwi niwe capitaine ubona ko yakoze ibikora inka ibitsindo bibiri passe ziva kazitanga ukabona ko abahungu ba Bryan Mbeumo babonye izamu abahungu ba Mason Mount na watsinda mu gitsindo yari Manchester United nziza ariko sinovuga ko yagarutse kuko kugaruka ntugarukira kuri Wolves ingutsinde Wolves utsinde West Ham utsinde Everton niyo tuvuga ati Manchester United yagarutse sino ntibica binyereka ko Manchester United yagarutse ko yatsinze Wolves imerewe nabi iri mu nzira zigana mu gice cya kabiri bana ko byari byiza ku ruhande rwa Manchester United ariko turacayiteze iminsi kugira ngo tubaze ko ni Manchester United ishobora kugaruka ikagira ya ritme yo gutsinda ibyo bitsindo tukayibona no muri Big 4 ariko sinovuga ko ibi biza gufata nk'igipimo ciza cyuko yagarutse oya akazi ko karacahari ku ruhande rw'abakinyi ba Manchester United ndetse no ku ruhande rw'umumenyereza Ruben Amorim. Yes Mbe Maguire aragwaye ko ntamubonye ejo
Maguire ntameze neza ntaragwaye yarameze neza kabisa kuko ni n'uyu mukinyi Lisandro Martinez yagarutse ukabona abakinyi ba Luke niho baba bahari ukabona na Reniero yaragomboye aza mbona yuko ni Manchester United yagarutse abakinyi bagarutse mbona yuko bariko barageza kunywana neza na system doje ya Ruben Amorim kubona yuko ufise uyu mukinyi Mason Mount yagarutse urwego rwiza amapasi atanga kubona atsinda Bruno Fernandes ameze neza ndabona Mateus Cunha yararonse igitsinda akibura ko yashaka gutsinda umugwi yavuyemwo ariko biranga ariko yuko aracafite inyota yo gutsinda ukabona Bryan Mbeumo wewe ageze ku bitsindo bitandatu muri Premier League vyumvikana ari ikintu ciza cyane gose ni wa mukinyi ahaciye aratsinda gose murabizi muri Brentford ko yatsinda rero je ndiko mbona Manchester United nubwo c'est vrai ihuye n'umwe no muhagarika hamwe iyi match zose nta match yatsinda match 19 amaze gukina tutu competition confondi nta match baratsinda muri Premier League amaze kunganya inkino zibiri gusa bamaze kunganya ahubwo inkino zitatu mengo ni cyo gituma zibiri kuko amanota abiri amanota abiri rero umva nibo shaka timu ryinyo ngo twatsinze match ariko ni icerekana lo jeu yabo ingene bari kubaranywana system doje ya Amorim nibaza yuko muri match zikurikira kuko bafashwe cya gatandatu no munsi bavuze ati dukinyindi match bakigenza neza ora ko uyu muhungu Bryan Mbeumo atangwe kumenyera ariko aratsinda ukabona forme z'uyu mukinyi w'umunya Cote d'Ivoire Amadiaro gusa ikintu mvuga kuri Manchester United igiye ugira ikibazo muri uno mwanya abakinyi bari baje ameze neza hasigaye iminsi 11 baje muri kan Bryan Mbeumo azobagiye Amadiaro azobagiye urumva uyu ni mukino azogera ni Nusayr Mazraoui akina inyuma azobagiye muri Maroc 3 joueurs titulaires bazobagiye ishobora gusubira inyuma y'equipe ishobora gusubira inyuma nayivuze neza kiki ni Manchester United bimaze kutwereka ko urwego rwabo ntibamiza ko ico nico kintu cya mbere nabwiriza no mumenyereza Ruben Amorim kuko nimba no munsi yashoboye kuronka 11 batangura mu kibuga iyo ni intambwe ikomeye kuko nimba imigwi no munsi iri kiragenda igoyagoya nuko itararonka 11 beza itanguza mu kibuga usanga swadi hindagurika buri munsi ariko ibyo no mumenyereza Ruben Amorim amaze kutwereka ko yaramaze gufatisha araronka 11 batanga mu kibuga nubwo rezita rimwe na rimwe zitamuhira usanga no munsi yaje aratsinda ejo bikanga ariko ikintu mbona coco wabivuze neza ati aba bagabo bakaza mu gikombe ca Afrika biraza kugorana ku ruhande rwa Manchester United iki ndabibona kabisa nk'ikizoshobora kubera intambamyi uno mumenyereza nimba no munsi les 3 titulaires babatwaye bakagenda gukina igikombe ca Afrika aca sigara arasenga ati ahubwo batsindwe hakiri kare batahe kugira bagaruke kudufasha bikunze kuba ntibari mu migwi imwe bikomeye ni mu bikomeye yego uri muri Cameroon ariko Cameroon yo uri muri Cote d'Ivoire na Maroc ni bikomeye ku mugabane wa Afrika biragoye kugira ngo ibyo nibigo bikomeye aha ndabona Manchester United ngaha ura Bryan Mbeumo yarataye kumenyera ibitsindo bitandatu uyu mungu yari yasaze uyu Amadiaro Nusayr Mazraoui nawe nari haryanye kumura bari kibazo kuko uyu niwe bagendera kurazi yuko uyu mukinyi Ashraf Hakimi bari mu mvune bakaya ku ruhande rumwe rero numva yuko Manchester United ishobora kugira ikibazo zogira ikibazo nariko ndaraba match ya Amadiaro ejo kuri yo hirya y'iburyo karitanga cyane umukinyi mwiza azi gucenga dribla yinjira agatanga ni pass agatanga na pass decisive ukabona ko umukinyi mwiza cyane bazobabuza umukinyi ubona yuko ibi nivyo bikorera babaza ama-club batandukanye babakinyi babo bagiye nibaza yuko uretse Sunderland bwarapfuze umuntu iyindanduka abakinyi benshi gose muri batanu beza batandatu byoroshe rero ndabaza equipe indi kuri bari Manchester United igiye kubura abakinyi bashobora kuyiba bayifasha vyinshi rero nagahombo kuri Manchester United yes reka muri minota 18 dusigaje dusimbire ku makuru ariko ravugwa Edgar na makuru akomeye cyane gose mu Real Madrid imaze iminsi itameze neza iba kuba muri La Liga na cyane kuko murazi yuko n'urukino bakinye muri Champions League batsinze bigoranye ibitsindo 4-3 ubona yuko Mbappe abafasha cyane gose ariko nyuma yo gutsindwa na Celta Vigo muri weekend iheze harabaye kabisa imvuru zikomeye ndetse baravuga ko ku munsi wejo habaye inama rukokoma
yo kuvuga ko abarongozi begerana Florentino Perez n'uwitwa Miguel Angel avuga ati tuze twicare, uyu ni umudeje wa nani wa Real Madrid, twicare n'umumenyereza Alonso twige ikibazo aho kiri. Bamwe bakavuga bati ibibazo mbega biri kumumenyereza canke biri kubakinyi. Bamwe muri bavuze bati two turaraba umumenyereza, ibinyamakuru bitandukanye Marca za Dairo As n'izindi za El Chiringuito ziho ziravuga ngo umumenyereza bamuhaye ultimatum, bamuhaye gasopo kuri urukino rwa Manchester City ngo atarutsinze ashobora gusezererwa. Uwundi mwanya Marca isora amakuru ivuga ati Florentino Perez burya hari ivyo yavuze ati nubwo ariko bagiriza umumenyereza ati ndiko ndabona yuko hari abakinyi abakadre bariko bigenza nabi muri vestiaire. Uno munsi kibazo kiri muri vestiaire ati rero bizoba ngoma ko tusora abakinyi bamwe bamwe ntituramenya rero ingingo izosohokamo. Eske Real Madrid iraza gusacrifice umukoca? Eske iraza kuraba ati muri vestiaire kuko hari abakinyi bamwe bamwe baba cadre notamuravye Vinicius, ukaraba uyu mukinyi Bellingham, ukaraba Valverde biba koravuga aba Kamavinga ba Chouameni, Mbappe ntavyo tumva, Rodrigo, ariko ukaraba ukavuga uti eske abo bantu na Thibaut Courtois ntibari ko baradigera system doje ariko arabakinisha uyu mumenyereza Alonso, ndetse ngo hariho na bimwe atakibemerera arabakarira ati twe turabasina turabantu bakomeye untubwiza kudukarira gutya tugenze buhoro mu kibuga bigenda uku. Ariko no munsi hari abakinyi ariko bari kuri kutagashi bavuga ati sha nyabuna ariko ikibazo si kocha, none kocha aja mu kibuga. Twebwe hariho n'umwe mu bakinyi yabaye na directeur sportif wa Real Madrid kwa Vardano yavuze ati Madrid ikibazo kiri ku bakinyi kubera iki atabakinyi ntibiruka n'abashefu mu kibuga, atari kiyo batsinzwe niyo tubona bari kubafurunisa effort nyinshi. Muri kino gihe rero Edgar uno munsi muri Real Madrid bamwe bavuga bati ari kukanyuma Alonso, bamwe bavuga ati ngo barako bararondera ngo ba Jurgen Klopp ari ariko ngo bazi nta Zidane arindira Ubufaransa. Ivyo ni binyoma, ariko urabona by'ukuri ko bakwiye gusacrifier Alonso canke gukemura ikibazo kiri muri vestiaire, ubwo bushefu bw'abantu bahari babugabanure kuko le coach c'est lui le boss muri vestiaire. En fait kiki bavuze ati basacrifice umukosha canke babanze bakemura ikibazo kiri ndani. Ibintu twabagarutse ko mu minsi heze burya ino Real Madrid nubone ibi biriko biravugwa ati uno mugabo Xabi Alonso ashobora kwirukanwa. Icambere cyo kiriko kiramugonga ni ibibazo byavuzwe mu minsi heze muri vestiaire ndani, ukutumvikana hagati yawe na Vinicius Junior, kutumvikana hawe hagati yawe na abahungu ba Jude Bellingham avuga ati nta mwanya kwirukura doho gukina. Inyuma yaho yarafasha akagahungu ka Arda n'uwo musaruro kakaza kawutanga kuko parmi mu ba playmaker bahari bameze neza muri Espagne akagahungu karimo kuko imipira myinshi iva mu bitsindo haye ibyo Kylian Mbappé asinda usanga kariko karabitanga kabifisemo uruhara kabifisemo ikiganza. Ikibazo rege harimo aka kanya kwa Real Madrid nuno musaruro mu kico ni cyambere kuko haba ikibazo giri muri vestiaire ndani kikaca kigongana nuko kudatsinda inkino biriko biratuma no mugabo aja kuri pressure cyane byobaye byiza atsinda inkino basi tukumva muri vestiaire ntibimeze neza kuko ibyo biraza gukuvura wa musaruro ariko aratanga mwiza uri positive ya manota ariko araboneka biraza gutuma atagihunga kinini aza kugira. Ariko no munsi ibibazo byahere muri vestiaire none bigize no mu kibugwa urabona ko n'umugwi utari kuraronka umusaruro uri positive n'umumenyereza bitariko birahira na gato. Urumva ati mbega basacrifice umumenyereza canke batori ikibazo kiri haya muri vestiaire wanashima aho mwaka kanya kiki ikibazo ni kiriko kiraduga cyane kuko ibi bintu biriko byagirizwa umumenyereza bikongera byagirizwa n'abakinyi. La fois passée nako ndarukino basinze na Celta Vigo urabona ko ni Real Madrid iza kugira ya pressing ariko bamaze gutsindwa igitsindo. Still doje yuno mugabo ntirikiro irorohereza abahungu kuko ugerageje kuraba nk'ubura fois passée uravye ko yari ya panze defense yiwe
warabona ko hari ibintu bitameze neza nimba no musi Carreras ndamuzi nk'umukinnyi akina mu ruhande rw'inyuma ibubamfu ariko ukacimushira muri defense centrale nibaza ko yarabuze abakinyi bo barabura ariko twari tuzi ko Rudiga yamubise ariko yarafise akabazo gato ariko katari kanini cyane kuko Militao amaze kusohoka avunitse twarabonye Rudiga yinjira ni ikarata yanyu mu bushizeho uvuga ati nta kundi hari ibintu rero mumenyereza agerageza gupanga rimwe na rimwe ntibize kumuhira uno munsi twabonye pressure ashigwako kubera uno muhungu Vinicius Junior avuga ati no mugabo gerageza mu byo ukora byose umuhigira umwanya wo gukina kandi ukwiye aho uca wumva ko rimwe na rimwe uvuye mu mugwi nka Bayern Leverkusen n'aba star barimo abakinyi bose barafise mu biganza ariko ugiye kwa Madrid usanga ayo mazina manini ndavuga Jude Bellingham ndavuga Kylian Mbappe ndavuga Vinicius Junior n'abandi batandukanye ari abakadre mu mugwi urumva biragoye kuza kumanaginga amazina akomeye ndavuga aba star uvuye mu mugwi nka Bayern Leverkusen none umugabo akeneye CV akeneye bya bikombe ariko kubitwara no kuza kwempoza ya pression kavuga ati jewe c'est moi le boss c'est moi le coach biragoye kuza kubigira ko abagabo b'amazina akomeye manini nimba arabonye turufu yafashije Zidane gutwara zija Champions League zitatu nuko imbere yuko atanagutanguza mu kibuga yarakwegera akakwaprosha nko muvyeyi ahavuga ati ujya ruko bimeze no munsi Cristiano Ronaldo wewe untuza gutangura no munsi sivyo unyihangane ndakubikiye match ya Bayern dufise muri Champions League tangura hanze ndaza akakwaprosha akabikubwira nk'umuvyeyi ariko no munsi uno Zabi Alonso kintu ko kugira mugonga aradesida arafata ingingo niwe coach avuga ati no mugwi nawe ukinira nawe wayemwo nzi ko ari Grand Club Nigeria n'umugwi ukomeye ufise n'ibyo bikombe byinshi bya UEFA Champions League uno munsi rero gufata ingingo hari kutagisha inama abakadre navuga ati abasinyi basanzwe bari muri ya mugwi ugasanga avuga ati niwe Vinicius Junior ndakwicarika niwe Vinicius Junior ndagukura mu kibuga niwe Jude Bellingham waragize season nziza mu biganza bya Carlo Ancelotti uba na top scorer w'umugwi ariko jewe sema wo kudesida navuga ati ndakwicarika mama hego uno muhungu Arda Güler mwaka kanya rero uko bimeze hariya kwa Madrid ndiko ndabona hari umwaza gusohokamo nibyo yavuze ati Perez yatangwe kubona ko n'abakinyi bateye ikibazo ariko ikintu ndiko ndabona mwaka kanya uno mugabo agatanga umusaruro mubi kuko bamuhaye winning novuga ati avertissement isa ni ya nyuma navyutse nsoma ibinyamakuru bitandukanye za Marca avuga ati uno mugabo agatsindwa biboneka n'umugwi wa Man City turashobora kubona yirukanye kandi binarashoboka cyane byo bari vyiza cyane bari yari bakoze bon impamvu mvuga ati d'une part bashobora kuba ari vyiza ino ni imigwi minini sivyo peu importe ibyo ukora byose resultat yabo irakonta nibashaka kubabona muri October bari imbere ya Barcelona amanota agera kuri 5 ariko uno munsi bayiruka inyuma amanota agera kuri 4 ni club ikeneye ibikombe pe igikombe gikura hehe ubakinisha uko ushaka aba defenseur babataka ariko tsinda izo nkino uno munsi rero yaje lista ni yabura nuza sinza kubona cyane ari uno mugabo Perez yo kwikora abakinyi batandukanye ndavuga abakadre aba Jude Bellingham aba Vinicius Junior sindiko ndabona yo bikura oyo guseda umukoci ni nayo mpamvu bavyutse ubona binugwanugwa bavuga ati no Jurgen Klopp turashobora kumubona mu mwaka wa 2026 ari waje kwa Madrid Madrid irashobora kwihangana nibyo nubwo yotakaza kwa City simbona baca bamwirukana ariko mu kwezi kwa mbere sinotangana mbonye n'umugabo bamwirukanye kubera ko ni club nini ni migwi minini ikonta kurezita gusumba ibyo bibazo bindi byose biza muri vestiaire ariko ige turavye abakinyi bamwe batariko bararyohererwa ingene ariko barabatwara uyu mugabo Alonso bateye ikibazo nabakubwiye uno munsi vyabaye ngombwa yuko bagiba inama bavuga ati eske ni ikibazo cy'umumenyereza ni ikibazo cy'abakinyi kubwawe urabikurikirana ivyo kubwawe ubona ikibazo kiri hehe hokogwa iki kuri Florentino Perez nk'umuyobozi ubunye biranagoye gituma bigoye reka ndakubwire hariho abakinya sanganywe no kuvuga yuko urafise Valverde afise ama Champions League arafise umusaruro yatanze urafise Vinicius arafise umusaruro yatanze
arafise Thibaut Courtois ubuho nubwo bigorana gose sinzi ko murabona inkino niwe batabara niwe gitabara urabona n'abadefenseur bose bararyama abandi bakaronka amaruje ukabona Thibaut Courtois niwe bakuye umupira umwe wundi utari witeze ko yokure uwo nawe nyene ntamerewe neza aravuga ati wapi uravize Bellingham nawe nyene ico kimwe aravuga ati wapi abo bakinyi n'abakinyi b'abakadre bari mu kibuga kandi n'abantu basanzwe bamaze gutanga imisaruro iri ngaho haraje umukoce mushasha nawe nta carerekana muri uwo mugwi wa baramaze kuvyerekana mu yindi migwi yapana muga muri Real Madrid. Real Madrid ni equipe ikomeye ni umugwi hejuru ni w'ibwami kandi uravye igihagararo cawo nta kindi muyaga atari resulta ni intsinzi. Rero muri uno mwanya je ndabona yuko umumenyereza aragiye kabisa umumenyereza aragiye jewe ndabiravye uko ntibashara gusakifya abakinyi ngene bangana Thibaut Courtois ivyo ariko aratanga ubu nibaza yuko mu ba gardien bakomeye ku isi beza aza mu bambere uravye umusaro Vinicius karashobora kugira ama comportement canke ukugenza nabi gutandukanye mugabo uravye diwere yako ujya mu ngara komeye yego hama Jude Bellingham nawe urabona ukuntu ameze hama ukaba ufise Valverde ni moteri akina hagati akina inyuma akina imbere nta nahamwe adakina abo n'abakinyi bavuga yuko batamerewe neza muri equipe umva umenyereza asigaje je nibaza yuko urukino rwa Man City akarutsindwa azobagiye nukuri je niko ndabibona azobagiye kubwaho yo bari decision nziza bafasha nibaza yuko kuri jewe uno mwanya kuko hakora ibiharuro ni decision baza bahagaze ku biharuro nibaza yuko kazoza kezo bitwereka mugabo ikiza muri uno mwanya mbega abakinyi mfise bogubwa neza gute kugira ngo bashaka gutanga umusaruro nico cyambere hanyuma bagatorera inyishu ico kibazo hagati yabo niba bashaka kubitorera inyishu ari mu menyere no kuvuga ujya president wa Real Madrid agashobora gutorera inyishu n'umumenyereza akamugomana byo bavyiza mugabo ibico mbona muri uno mwanya umumenyereza aragiye kuba ari vyiza canke atari vyiza bujyanye novuga si bihe vyiza ku mugwi ico ni cyambere hanyuma kandi kwirukana umumenyereza naho atamwanya araronka nibaza ko atamwanya araronka ni Champions League yakangaye canke no kuvuga yuko iyi season ya mbere kuri ni season ya mbere kuri we azoba atanayimaze bari bakwiye kumuha umwanya hanyuma president akavuga ati reka dusige mu abisi tumuha umwanya turabe icyo ashoboye kuko nibaza ko bagiye kare hanyuma bakaraba umusaruro wiwe nawe kuko yaba kwaruko Thibaut Courtois gishika byagenda gute yari umugarde wa mbere atsindwe isindo byinshi hari n'umumenyereza Zidane nawe nyene ntigire ngo byaroroshe agishika ubwa mbere ntivyoroshe nawe nyene yaragendera atsindwa inkino za mbere mugabo mu nyuma aramu umwanya aratanga confiance gusa kimwe niyo bitoroshe kuri Real Madrid ariko je cyo mbona umumenyereza burya aragiye ariko ari kintu Edgar nayiga shaka kubabwira kuri ico dufate par exemple Ige muri Canal Plus wewe fata yuko uri chef du personnel uraraba abakozi uvuga ati abakozi muteza gutonda hakiri kare muteza kwigenza uko muteza kongereza novuga yuko umusaruro wanyu kucerekeye mu by'ubudandaje canke iki wewe umukozi yandikiwe gutonda saa 8:30 ariko kubera muramenyeranye arashaka kwitondera saa 3 arashaka kwitondera saa 4 wowe kubera uri umwana mwiza urashobora kumubwira uti umusaruro umeze neza kabisa randoma yumeze neza ariko ntatonda ku masaha ivyo urumva ko ari kibazo ntatonda ku masaha ariko arakora ariko nawe kiyumvira ati yoba atonda hakiri kare umwimbu uba mwinshi hama wewe mu nyuma lo boss akabibona akavuga ati ariko Ige canke Ige akavuga ati Ige aragiye jewe nkaca mbona ingene batonda ayo masaha nkavuga ati ego umusaruro muri Canal Plus wari mwiza ariko iyi nyifato y'aba bantu
yo gutonda saa 4 na saa 3 ko bishakiye iyi je ntayo nshaka mwese ndabakoresha inama ndashaka yuko isaha 1:30 mwese muzaba mwashitse mwasinye mwikaye hama mutangura akazi surema yuko hari abantu babansiye bavuga bati uyu nawazanye ibiki aje kwigira ibiki abo ni batangura kuzahora gupinga bampinga ndakuvuga jewe we wagiye mu yandi mabanga kumbure je baca bampinga bati mbe uyo aje yigira ibiki ko aje yigira umuntu watari ngo dutonde saa 8:30 batangura kumpinga defo hari igihe kuko kumpinga na wa mwimbo bashobora kugabanura kubera bashaka kugira ngo jewe nguhava urumva je ntaborohereza je ndayibona nk'ivyo eske mu gihe lo boss umwimbo wogabanuka akambaza ati kwe kumwimbo wogabanutse je ndamubwira ati nukuri mbona umenga ntibariko barashima ingene ndabashira ko iyi pressure yo kuza pesi ingene bari bamenyereye bakora ingene bakora nayige ntavyo nzi ariko ndabona umenga babona umenga ndiko ndabafata ukuntu ariko lo boss kavuga ati nta kibazo abana bansiye gerageza buhoro buhoro uzuratorera ibiki ariko mubandanye mubana neza we kubwawe muri ico gihe avuze ati zuratorera je nkaca mvuga lo boss avuze uko candabareka reka nze ndabireka uko ariko je nibaza yuko yo bakoze neza oya yahabwa ikibazo je aho gihagaze nibaza aho gihagaze muri communication mbega ivyo ashaka ko bakora ayibabwira gute ivyo ashaka ko bakora ayibabwira gute kuko urumva wari umenyereye kubwira bwa bwana go muri Leverkusen ukacushika ukoresha ubwa buryo nyene mu kubwira abakinyi basanzwe arabakaza muri Real Madrid biragoye nukumenya ushitse nukumenya ingene tanga ukomunika hagati ya wewe nabo bakinyi kuko standard ntiziba zimwe uwo mukinyi umwe ata na Champions League yarayijemo n'ikibazo ugasanga wundi narafite Champions League nka 4 canke 5 kubabwira ntwabwira cyo kimwe yego cyo nico gituma raje nibaza yuko ahabwa ikibazo aho cabaye ni communication hagati y'umumenyereza n'abakinyi muri ico gihe rero nibaza ko ari cyo cambere cyo gukosora hanyuma tukaraba yuko ari cyo vamo nayi iciza coba nuko umumenyereza bihaguma hanyuma agashobora kumvikana n'abakinyi n'ahandi abakinyi cyari babandi kandi umusaruro ndabona ko bashaka no kubutanga ariko bo Edgar kuri cyo navuze ko bobo umumenyereza no kuri François Simubi c'est juste qu'il veut imposer ivyi wiwe pour corriger umusaruro mubi wo mu mwaka uheze kumbura abakinyi abona yuko iyo turi attaque simbona Vinicius agira effort simbona Mbappé agira effort mbona kumbura Jude Bellingham des fois twarabona Jude Bellingham yenerva ivyo arabizana aravuga ati nshaka mwese mukore ariko siko vyagenze ibiramushavuza rero mu nyuma atanga kubashaho izindi condition abakinyi batanga gushavura uri kuramusohora naka nakuri kuramukinisha anya jendi Jude Bellingham ndokera kuri numero 10 jendi Vinicius insohoka rero mu nyuma uburongozi bukaza ati hoya aburabona n'abantu bakomeye dufise n'amakontra akomeye nabo dufise n'abafatanya bikorwa bakomeye nabo ariko uno munsi umukoca muri aho hantu ubumushize umubwiye ngo umukinyi gerageza umutunge gutya umwinginge mais c'est toi le coach tu n'as pas le droit yo gusohora Vinicius iyo no munsi nta droit afise ntushobora kuvuga ngo naka ngo bigende gutya baba Valverde ashaka kwakinishaho no munsi Valverde urabona ko Trent yagwaye c'est sûr aza kumukinisha kuri nimero 2 nta yindi shwa none yobwira Florentino Perez none atamukinisha hiye ndashirinde rero vyumvikana mbona yuko jewe nk'ivyo Florentino Perez yavuze ikibazo rimwe na rimwe n'abakinyi bakirimwe kuko nta mukinyi asumba arengera umukoca ariko iyo communication yigagize bavugane ariko bakinyi biraboneka yuko banse kudigera ivyiwiwe biboneka ko bashaka kugenda amfata kiki ikintu tugica ko nko masegonda nka 30 sa n'usozera nuko ubundi
si question yo gusohora Vinicius, si question yo kutakinisha Jude Bellingham, si question yo yuko abo basinya abo bamaze igihe atari kabakoresha ko babishaka, kuko lo coach ahabwa akazi bon ni nkawe lo boss, niwe araba uko ibintu byose byakagombye kugenda. Nimba avuga ati no munsi ndakinisha Garisi, no munsi Mbappe ndamuruhurira, niwe amenya ibyo gukora. Mugihe ibyo akora byose bitanga umusaruro. Erega bijya bya Vinicius Junior kuba yaramusohoye muri Clasico agasohoka yiyeneva atabyishimiye, bijya wanashima nta efe byari kugira kuko nijya Clasico yarayitsinze. Byari kuba bibi iya mukurayo akaja asingwa na rujya rukino. Bavuga ati wakuye option ya mbere warufise ata option igira kabiri imusumbye inguvu uzanye. Burya biriko biba bibi kwa Xabi Alonso kuba atari karonka umusaruro mwiza. Nawe uvuze neza nubwo yafata aba defenseur akabagira bataka. Muga gatsinda ibyo bitsinda. Ayo manota atatu akayaronka. Hari ahatagihunga bize kugira. Kuko twabonye abamenyereza batandukanye batagira na style doje. Ariko ugasanga wa musaruro uko umubera mwiza imisi kegera imbere. Ariko uno biriko bigongana ko hari kutumvikana n'abakinyi ya style doje yiwe ari bakoreshamo ntirikirahura n'umusaruro mwiza boza gutanga, umusaruro ukashabona mubi cyane. Niyo mpamvu ubona ko ibyo ari karagira ibyo apanga byose ntibiko biramuhira. Ino nayo n'imigwi minini nta mwanya wo kuguteguza ivuga ati ngo urumva reka tugerageze, niba gwaza ubugwayi uragenda bakazana uwundi bakeneye bya bikombe. Ino n'imigwi imenyereye ibikombe, nashobora kumara deza adakoze kuri La Liga ngabikwemerera, nashobora kumara imyaka 2 atageze muri final ya Champions League ngabikwemerera. Niwe mwami ibikombe 15. Urumva ko rero na kwa kuba club nini yagutse bica bituma aravuga ati twebwe ntidutunga uwo bidakwiranye wino koti itaza gukwira. Nimba no munsi koti ya Real Madrid muroka Xabi Alonso turaza kumubona asohoka atagihindutse. Yes, reka tuzondanya kubwanje navuze yuko ari uburongozi bwa Real Madrid bibugoye kujera iyo vestiaire ya Real Madrid. Yes, nuko 8 zenze